kibanza gisukamwo iyarara riva mu gisagara ca Bujumbura cose ni kibanza giherereye muri quartier Mugaruro muri zone ya Buterere cakira imicafu yose iva mu gisagara ca Bujumbura. Muri no minsi nta modoka zihashika neza kubera ko genda ibijya bikamyo bizana iyarara bigenda bironona ibarabara ryari ryarateguwe, ariko turabona yuko ikigo ubuha kiriko kiratunganya umufurege bizana kandi n'amatuve nayo kusuka mu iryo barabara kugira ngo bace bahasanza neza barondere aho ayo makamyo yoza arahagarara muri iki gihe c'imfata kibanza. Twebwe tuvuga yuko iki kibanza ni kibanza mfata kibanza ko ikibanza nyezina cyo gusukamwo iyarara ubuha yakironkeje hariya muri commune Rugazi zone Muzinda aho bita mu Kididaguzo. Aho rero hasigaye gutunganywa neza kugira ngo imodoka zijanye yarara zizozo zirashikayo bitagoranye. Kubera ubu ngo ntivyoroshe ko zoshikayo, nico gituma rero bagitunganya hano babe bararonka aho biba biraja vyimfata kibanza. Nivyo murumva ahantu hasukwa iyarara kandi hagati y'abene gihugu ingorane ni nyinshi ziba. Murazi insazi ziva aha hantu ziraja mu mazu y'abantu, murabona yuko zone Buterere yama mu biza vy'ingwara bidahera bifatiye ku migera izanwa n'imyanda, ariko izo ngwara zose zirahari kubera iyi micafu iza aha muri zone yacu ya Buterere. Nibyo twama twasavye igihe cose kandi turashima yuko n'ababijejwe babibona kandi babitahura, arico gituma umwanya wose bitayeho iki kibazo yuko ryova aha hagati mu banyagihugu kikaja ahantu inyuma y'aho abanyagihugu badaherereye. Mu by'ukuri aba bantu bahererwa turabaha impanuro igihe cose, ariko kubera tubona yuko n'abantu biyita ko ari bantaho nikora ubusumiro bwabo buraha nyene, nibyo ntibitunezereza. Mugabo turakoresha uburyo bwose bwo kubaha impanuro mu byo dushoboye ko boheba iki kibanza, ariko kubera kitazitiye biratugora kubirukana burundu. Tege ku bwacu twarasabye inzego zibijejwe ko zofuma ziba zirahazitiye ku buryo ata muntu uwo ari we wese ahinjira uko abigombe. Ariko murazi ibintu bisaba amafaranga, bisaba bije, si ibintu bica biba ubwo nyene. Ariko uko imisi igendera biraboneka ko leta hari civyiyumvira ko kugira idufashe kugwanya abantu birirwa muri yarara.